Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ka makuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biravugwa hirya no hino ku mugabane wa Afrika ndetse cane ku biriko biravugwa ku vyimirije gushikira igihugu c'u Burundi. Nyuma yaho hatangarijwe ko igisagara ca Uvira naco muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naco camaze gushika mu minwe y'umurwitwaje ibigwanisho wa M23. Ni inkuru iramutse iriko iravugwa muri aka gatondo aho bivugwa yuko M23 yabaraye ifashe Uvira atantambara ibaye. Benshi baribuka yuko mu mezi aheze President Evariste Ndayishimiye yashize imbaraga nyinshi cyane mu gukingira igisagara ca Uvira, mbere kuko benshi banibuka ko hari amasezerano yaragiraniye na President w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi. Uvira nico gisagara ca mbere cegereye igihugu c'u Burundi cyane. Benshi bakaba banazi yuko President Evariste Ndayishimiye ariho hantu yashize inguvu nyinshi cyane mu gucungera, kuko ngo M23 gufata igisagara ca Uvira vyasa naho intambara yari igiye kubandaniza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka benshi bakaba bariko baravuga yuko M23 ifashe igisagara ca Uvira yari kubandaniza i Bujumbura. Ari nabwo bwo President Evariste Ndayishimiye yari afise agatangura kwagiriza igihugu c'u Rwanda ibijanye nuko gifasha umugwitwaje ibigwanisho M23 muri iyi ntambara. Uvira rero niho hari hitezwe intambara y'agakura ku munsi w'igenekerezo ya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 aho yari mu Rumonge Bugabira mu ntara ya Kirundo. President Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko M23 irahiga afata Uvira ko nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Ibi Ndayishimiye bivuze yarakaye bidasanzwe, yanavuga ko kandi azohamagara abarundi bose guhera Nyanzarake imakamba kugira baje muri iyo ntambara yo gutera u Rwanda. Ntivyatevye ku mbuga ngurukana bumenyi hacatangura abahinga bavuga nkuko kwa Ndayishimiye, cane abaciye ku mashene atandukanye ya YouTube, ndetse hari na bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse na bamwe mu bubahwa babigize ururirimbo. Ni mu gihe hari benshi kandi bahuze mu gisirikare c'u Burundi nabo bagiye barasasira iyo mvugo, bakavuga ko Uvira itazigera ifatwa na M23, ngo niho hazobera intambara ya mwisho izoheza M23. None umugwitwaje ibigwanisho M23 waraye winjiye atanu rusoro yitangiriye. Abasoda b'u Burundi bari baraye bakuwe muri ico gisagara. Nkuko bitangazwa n'ababikurikiraniye hafi ngo rwabaye rukurikirane rutangaje. Ku munsi w'Imana ku mugoroba M23 yafasha hitwa Bwegera, aho niho hahora hari icicaro c'umukuru w'ingabo z'u Burundi Komanda Division Colonel Jekonias Nihora imbere. Jekonias ntiyarindiriye ko bamufatana icicaro ciwe, yategetse abo bari kumwe bose kujabukira mu Cibitoke bagenda batwaye ibikoresho vyose. Brigade ya kabiri cyangwa se deuxième brigade de Tafoke igizwe na bataillon zine ari nayo yamucungera co kimwe n'uturere tuhegereye, nayo yarahunze kuwa mbere ijabukira mu Cibitoke baca bayijana ahitwa ku Mudubugu. Aho kuwa mbere nyene M23 yaciye ifata hitwa Sange, mwijoro irarigeza hitwa Kiriba ku birometero 16 vya Uvira. Ejo ku mugoroba rero M23 yari yinjiye igisagara ca Uvira. Imbere yuko umugwitwaje ibigwanisho M23 ushika, ingabo z'u Burundi zari zamaze kujabukira mu Burundi ziciye mu Gatumba. Ejo ku murango Gatumba yari iteye ikigongwe, ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zimwe zari zaciye zijanwa ku Mudubugu. Abasoda bashika baboneka ko barushe cyane, ariko binjiye mu Gatumba bagaca bakora umunsi mukuru. Mu majambo yabo wumva bivugira ngo nta kundi twaneshejwe, ariko Imana ishimwe ko tuje turi bazima, tuvuye rwotera izuba. Bamwe baratelefona abo bazinanye ngo babasange Gatumba bahimbaze ko barokotse. Brigade zine n'igice zari zaraye zijabutse, ni ukuvuga hafi abasirikari 10,000. Bamwe bati ese bishoboka gute ko abasoda 10,000 baturugamba batagwanye? Aha niho rero hari ikibazo gikomeye. Nta musirikare anesha intambara atiyumvamwo. Abasoda 10,000 bafise ibigwanisho bikwiye bashatse kugwana koko, bomara amezi n'amezi, ariko icabonetse nuko atana hamwe bano basoda bigeze bagwana vy'ukuri mu ntambara yari maze indwi irenga gato mu kiyaya n'udusozi duhamiye Rusizi. Buri munsi M23 yagiye irafata ibisagara bito bito Kamanyora, Rubarika, Katogota, Ruvungi, Bwegera, Sange ndetse na Kiriba.
aho hose abasoda b'u Burundi bagumye bahunga. Ngo Burundi bwarateye amabomba atari make cane kuri Kamanyora. M23 nayo yakoresheje cyane amadrone ikanagerageza gutumbereza abarongoye ingabo. Urupfu rwa komanda wa bato ya Tafoku y'umunani Lieutenant Colonel Atanazi Minani rwaraciye ivuto abasirikare. Mu nyuma hakurikira igitero cyakomerekeje rwose komanda wa bato ya 18 Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza. Kugeza ubu uyu Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza akaba akiri muri koma mu bitaro Tanganyika Keya vy'Ibujumbura. Ubwoba bwo kuburira abasoda benshi muri Uvira. President Ndayishimiye ngo ratinye rwose ko abasoda b'u Burundi bashobora guhonera muri Uvira. Mu kiganiro cyatunganijwe n'ishiramwe Fokode ku munsi w'Imana uheze cyari cyashimitse cyane ku ngaruka gutsindirwa muri Uvira bizogira kuri President Ndayishimiye. Ico kiganiro cyaranasohoye kandi banga ry'ingene hari abake babandayishimiye mu mugambwe no mu gisoda bari bifuza uwo mukenyero wo gutsindirwa muri Uvira kugira bafatireho kumukura canke kumubuza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe. Abasoda bo nta murari bari basigaranye yo kugwana. Mu ntango Ndayishimiye yasa n'uwitegura intambara ikomeye. Indege zizananye ibikoresho zizanye ibigwanisho zagumye ziza ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Indege zindi zazanye abasirikare b'u Burundi bavuye mu gisagara ca Kindu no mu gisagara ca Karemi. Mu makambi yose y'igihugu keretse ikambi icungera umukuru w'igihugu ndetse n'icungera General Prime Niyongabo, abasoda basigaye bariko barategekwa kwitegura ngo baje muri Kongo. Hirya yejo no kuvuga ku munsi wa mbere umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yatangaje imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko u Burundi butazihanganira na gato ikintu cyose cotera u Burundi canke ahari ingabo z'u Burundi. Yari yamaze kugabisha igihugu c'u Rwanda. Niho rero kuwa mbere vyahinduka hafatwa ingingo yo gutahura abasirikare mbere benshi banataha mu kajagari ntangere. Brigade yari mu mitumba ya Haut Plateau za Uvira niyo hari ibice vyayo bikiriko birataha biciye Baraka yo ntirafatwa hanyuma bibandaniza mu kiyaga Tanganyika. Aho rero ntitwokwibagira ko kuva kuwa mbere nyene abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo insoresore zitwa Wazalendo na FDLR batanguye guhunga Uvira, bamwe baja mu Burundi abandi babandanya za Karemi. Uvira ngo yuguruye imiryango myinshi ku mugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Nkuko abahinga mu vya politike babivuga ndetse n'abakurikirana hafi vy'iyi ntambara iri kirabera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo ufashe Uvira biroroshe kubandaniza mu bumanuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri za Karemi na Katanga. Intara ya Katanga ikabivugwa ko ariyo ntara ishobora kuba irimwo amabuye menshi cyane y'agaciro. Abahinga mu vy'intambara rero bakavuga ko vyoroshe kubandanya no mu zindi ntara za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari n'abakeka ko M23 bugiye koroherwa rwose gufata ibindi bice binini cyane vya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gisagara ca Uvira tuvuga ntikigiye koroherwa mu bijanye no kwiyunguruza canke kunguruza ivyo ikeneye ikoresheje Tanganyika. Hagati aho kandi kuvejo u Burundi buhana urubibe na M23. Ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imbibe z'u Burundi na Kongo buzigenzurwa no mu gwitwaje ibigwanisho M23. No kuvuga ko rero hagiye kuba ikibazo gikomeye mu vy'ubutunzi. Murantunge nkuko narimejeje kubivuga kuvejo Burundi buhana urubibe no mu gwitwaje ibigwanisho na M23. Ku ruhande imbibe z'u Burundi ndetse neza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo buzigenzurwa na M23. No kuvuga ko rero hagiye kuba ikibazo gikomeye mu vy'ubutunzi. Burundi bwari busigaye bushora ibintu byinshi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biciye Gatumba. Ngo M23 niyaca yugarura urubibe bizogira ingaruka mbi cyane ku Burundi. Ni nkuko ibihangange bigiye guhomba ubutare vyahora vyiba mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ufise Uvira ngo bushobora kubangamira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ngo leta Ndayishimiye nayo igiye kwiga kubana n'uwo yagize umwansi. Igihe President Ndayishimiye yiyugarira ko agafunga umupaka w'u Rwanda, benshi barahanuye bati nyabona nta gihugu cugaranye ciyugarira ko imbibe. Intwaro yafashe ko ari imvugo y'umwansi. Ivyaraye bibaye Uvira rero bigiye gutuma Burundi buba bwugaranywe kuva mu gice ca Muyinga kubandanya gushika mu Gatumba. Intara zahahora nka Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rurari, izi zose zigiye kuba zugaranye ku rubibe ruja hanze.
ngo niyo M23 yobandanya kumanuka izoca yugara ku rubibe rwa Tanganyika ariho hari Rumonge na Nyanzarake. Bamwe bati ese ubwo koko abatwara Burundi bariyumvire neza ingingo baza barafata. Ngo nta ntwaro nimwe yari bwamara amazi Burundi nk'iyi iriho kuri ubu. Ngo nta ntwaro kandi yari bwakwegera Burundi nk'iya Varisito Ndayishimiye. Benshi mu bahinga bavuga bagende ku vyagiye birashikira abasoda b'u Burundi bajanywe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na zimwe mu ngingo zagiye zirafatwa n'abategetsi b'u Burundi. Nkuko kandi twage turabigaruka ko murano makuru hari benshi bagiye baragwa muri intambara kuko harimo n'umukuru wa Bataillon Tafoki y'umunani ari Lieutenant Colonel Atanazi Minani nawe yishwe mu ntambara muri intambara iriko ibera hariya mu buseruko bwa Kongo. Kuva igisoda cy'u Burundi kija gufasha ica Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugwanya umuhari M23 n'ubwa mbere hari hishwe intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel n'ubwa mbere kandi hishwe intwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD ubundi hahora hicwa intwazangabo zazananye muri FAB canke FNL hamwe n'abinjiye inyuma y'intambara n'ubwa mbere kandi hishwe umukuru wa batayo urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani rukaba ruje gusubira kwemeza ko intambara ziriko zibera hafi ya Uvira muri no misi zikomeye cyane. Reka tugaruke ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani. Amakuru dufise akavuga ko intwazangabo yishwe mu ijoro ryo kuwa kane w'indwi iheze isazi 5 bikavuga ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone maze igisasu gitana komando wa batayo be n'abasirikare batatu bajejwe gucungera umutekano wiwe. Iyi batayo y'umunani muzigize Tafoki kaba yari nukuvuga ingabo zagiye gufasha FARDC kugwanya M23 yakorera mu gace ka Rubarika. M23 kandi kaba yari herutse muri iyo minsi kwigarurira ako gace ikirukana ingabo zose z'u Burundi zikabarizwamwo si batayo y'umunani yonyene yariyo ahubwo havugwa brigade ya gatatu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariyo brigade zitandatu z'u Burundi. Amasoko dufise mu gisirikare cy'u Burundi akavuga ko abasoda brigade ya gatatu bahunze mu Rudavagi nta wajana n'uwundi. Umukuru wa brigade Lieutenant Colonel Radislas Singira nkabo cyo kimwe n'abandi basoda biwe bashitse ahitwa Ruvungi bahunga. Hari kandi n'abagisanze mu mashamba barondera uko bashika Ruvungi. Ntitwashoboye kumenya ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarashwe ari karahunga canke ko drone yamusanze ku cicaro ca batayo yiwe. Muti rero uyu Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarinde. Reka nawe tumugaruke ko cyane kuri kahise kiwe. Atanazi Minani yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 ahitwa mu Kiguhu komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yahahora. Arangije amashuri yisumbuye niho Atanazi Minani yaca yinjira mu kirobere ca CNDD FDD. Uyinjiye mu gisirikare cy'u Burundi kwigenekerezo ya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2005 cyo kimwe n'abandi bahoze bagwana muri CNDD FDD. Nimero matricule yiwe mu gisirikare cy'u Burundi yari SS 1564. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yararonse kandi ivyigwa vyinshi mu gisirikare kuko yari yarize ibijanye n'igisoda kigwanira mu mazi marine mu Bushinwa. Hari n'abavuga ko yoba yari yazihereye muri Sudani. Yaranabaye kandi ujejwe ibikorwa vya gisirikare muri batayo ya marine imbere yuko arungikwa kurongora batayo Tafoki y'umunani muri Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Lieutenant Colonel Atanazi Minani nkuko turiko turamugaruka ko yatwara batayo ifatwa ko yahanywe n'abasoda bamaze imyaka 2 mu ntambara bari bamaze imyaka 2 mu ntambara za Kongo batigeze bahabwa karuhuko. Ni batayo kandi yahuye n'ivyago vyinshi guhera muri Nord Kivu imaze kubura abasoda benshi. Abamuzi batubwiye ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani hafi intwazangabo iciye bugufi kandi ifise ubwenge kanatsinda ari mu ntwazangabo zike zavuye muri CNDD FDD zinje zarahejeje amashuri yisumbuye no mu kibano ciwe ngo yari umuntu mwiza. Kuva ku munsi wa kane ku rugo rw'umuhisi rero niho murantuye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku rugo rw'umuhisi ruri aho bita ku matafari muri quartier Nyabagerezo ya zone Gihosha. Ikigandaro cyari cyatanguye nkuko ababanyi biwe babitumenyesheje. Siwe wenyene kandi kuko hari abandi benshi baguye muri iyi ntambara yari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho twogaruka nko kuri Lieutenant Regis Ingabire yahitanywe nawe ntizi ntambara. Lieutenant Regis Ingabire nawe akaba yaravuka mu gisagara ca Gitega aho bita ku Rutonde. Yari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yo muri promotion ya 49 isikamu. Kuva
mu minsi yeze rero amakuru y'urupfu rwa Leta Regis Ingabire yarakwiragiye mu baryango n'abagenzi ko yahitanywe n'intambara zasubire kwimonogoza mu buseruko bwa Kongo cyane cyane mu duce twari twegera igisagara ca Uvira. Leta Regis Ingabire akaba yaragiye akiri muto, abo biganye bakamuvuga nk'umusore yaraciye ubwenge kandi akundana. Turahujije rero umuryango wo Miss Leta Regis Ingabire, Imana ihoze muri bino bihe bitoroshe. Si ivyo gusa kandi kuko hariho n'abandi bagiye barihitanwa n'iyi ntambara, harimo nka Leta Elvis Nayishaki yavuka ku mutumba wa Migera Gacimbiri Katanyi muri komine Vyanda yahahora mu ntara ya Bururi yahahora. Benshi mu bagize ivyo badushikiriza bavuze ko bamuzi kuri Lycée Kiremba Sud aho yize amashuri yisumbuye. Bose bakaba baramuvuga nk'umusore aciye ubwenge yakunze gutogwa mu burongozi bw'imihari nka Muvoma Saveri. Abo baganira bakavuga ko yari intwazanga bikunda igihugu, ibona kure kandi igumya ibanga. Leta Elvis Nayishaki yari intwazanga mu gisirikare cy'u Burundi promotion 49 isikamu. Yaramaze umwaka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba yararonse ipete rya Leta muri mukakaro uyu mwaka. Amakuru ava muri Republika, amakuru ava mu bo bari kumwe ku rugamba kemeza ko intwazanga bahitanywe n'intambara zari zasubire kwimonogoza mu buseruko bwa Kongo cyane cyane mu duce twe twegereye igisagara ca Uvira imbere ko gifatwa n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Si ivyo kandi kuko hari n'abandi benshi bagiye baragwa muri iyi ntambara, harimo nka Corporal Chef Jean Claude Nkunzimana. Amakuru ataryoshe y'abasuda bariko baretanywa n'intambara yasubire kwimonogoza cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nayo akaba abandanya gushikira imiryango. Inkuru y'incamugongo rero yashikiriye umuryango nanone wa Corporal Chef Jean Claude Nkunzimana yari yaramaze iminsi birahitanywe n'intambara. Jean Claude Nkunzimana akaba avuga ko mutumba wa Karehe Agacimbiri Kibazi muri komine Vyanda yahahora mu ntara ya Bururi yahahora. Uyu nawe yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubu yari amaze umwaka n'amezi 8 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba yari muri bato ya 14 muri Tafoko. Amasoko yacu mu gisirikare akavuga ko Corporal Chef Jean Claude Nkunzimana yapfuye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, akaba ari kwigenekerezo wa gatatu Kigarama uyu mwaka. Yapfiriye hamwe na Leta Elvis Nayishaki. Ayo masoko akavuga ko batewe ibombe hakoreshejwe drone. Ayo masoko kandi akavuga ko aho hantu hafira abasirikare b'u Burundi batari bake. Corporal Jean Claude Nkunzimana nawe akabasize urugo n'abana 5. Abe bakavuga ko araciye iminsi mike avuye ko baramutsa. Abatari bake bakaba batwandikira batubwira ko yari umuntu yabana neza n'abandi, benshi bakaba bari bamuzi ku itazirano rya Mutama. Turahojeje rero imiryango yaburiye abasoda ababo mu gihugu muri intambara iri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane iyi ntambara yo gufata utuduce dutandukanye. Gusa muri nondwi iyi ntambara iramaze kwica abasirikare batari bake b'u Burundi. Abasudani benshi batwandikira bihebuye aho bagwanira hose ngo baguma batsindwa. Uturere twinshi batwambuye gushika naho bambuwe igisagara ca Uvira. Ni mugihe kandi ubutumwa bw'abasuda bariko baratanga bubabaje cyane, n'abasuda batabona ico bariko barapfira, n'abasuda bihebuye ko badashobora gutsinda, n'abasuda barungikira imiryango yabo amajwi yo gusezera kuko bibaza ko batazosubira kubonana. N'abasuda kandi bagiye bidoga cyane ingene ivyabo vyibwa, abatumva ingene bari bamaze amezi 5 badahembwa. Akaba ari ubutumwa bwinshi bw'abasirikare bariko baratoroka ku rugero rwa intwazangabo y'igihugu itamwe kuja gukora ikiyede canke se ede maso i Dubai. Bamwe bati President Ndayishimiye ari igisoda cy'u Burundi ku rugero rutari bwabeho mu mateka y'u Burundi. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone ni gutarafite ko kugira ngo toshucikanwa nadushikiriza usangize no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye arimo nk'umutekano, politiki, hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nandi makuru menshi rero turiko turabatohoreza ndetse no kubategurira ni mu mwanya uri imbere vyose nimuze gucikanwa no Mpuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.